Kuri uno wa 18 ntwarante umwaka wa 2025 niho ubushiranganji bw'amagara y'abantu bufatikanije n'igisata cawo nikijejwe abantu FINIWAP bashira habona ivyavuye mu ihiganwa ku bamenyesha makuru kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Abamenyesha makuru bane bakora mu maradiyo n'umwe akora mu kimenyesha makuru candika akaba aribo baronkejwe ubushimwe. Inyuma yo gutanga ubwo bushimwe urongoye umugambi w'igihugu w'irondoka rijanye n'amagara meza muganga Ananinda Cayisaba yaramenyesheje intambamyi zibonekeza muri uyo mugambi n'icokorwa kubwiwe. Kera urabona yuko abantu bari bafise mu mutwe yuko kugira abana benshi ari itunga kandi vyari vyo kuko isi yari cagutse. Nibaza ko mumaze kumva ko kera ukeneye itongo bakubwira ati tora icumu haye muterere hariya aho uza kugeza niho zobweza, ariko murabona yuko ivyo bihe vya kera bitamekimeze nk'ubu. Ubu rero ikintu cyose gitezwa gutunganywa. Mu gutunganya imvyaro no kwiyumvira uno musi turi mu 2025 mugabo duteza kwiyumvira ati mbega mu 2040 abana bacu bazokubaka hehe, bazorima hehe, mu 2060 abene gihugu bazokubaka he, bazorima hehe, bazofungura iki. Nukuvuga ntidushobora kwiyumvira uno musi, tuteza kwiyumvira kure habaho. Nico bituma tuvuga tuti kugira ngo bishoboke abuzukuru n'abuzukuruza b'iki gihugu bazobeho neza, duteza kwijukira umugambi wo gutunganya imvyaro mu miryango abantu bakavyara bake. Kubijanye n'abamenyesha makuru bamwe vyabonetse ko bakeneye kongerezwa ubumenyi. Muganga Pierre Kakukonane wo muri FINIWAP amenyesha ko kongereza ubumenyi biri mu ntumbero y'ayo mahiganwa. Niko kongera koko bafatikanije n'ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru, ibimenyesha makuru, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hamwe na FINIWAP baza baratanga inyigisho ku bamenyesha makuru ku gihe.